Wari umunsi udasanzwe ku banyeshure bo mu Burundi bari bamaze amezi abiri mu buruhuko aho basubiye gutangura ishure kuri uyu munsi wa mbere. Ibirori vyo gutanguza uwo mwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka wa 2025 vyari bihagarariwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ari kumwe na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi, abajejwe intwaro, abaserukira amashira hamwe asanzwe aterera mu gisata c'indero n'abandi. François Habyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi mu ijambo ryiwe akaba yavuze ko bahisemo guhimbariza uwo munsi mu ntara ya Rumonge kugira batera intege abanyarumonge muri ico gisata c'indero. Yahamagariye abo vyega gushira inguvu hamwe aca bemerera ko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buzobaguma hafi. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko twaba tubikora duhuriye muri no ntara ya Rumonge ngo twugurure icese umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 mu gihugu cose. Nk'uko mwavyumvise icivugo tuzogendera ko muri uyu mwaka w'ishure ni iki gikurikira: bavyeyi, barezi, ndongozi, namwe mwese mufise uruhara mu guteza imbere indero y'urwaruka, twijukira amashure y'imyuga n'indero idakumira, iyo nzira irashe idushikana ku mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Kuri twebwe rero n'akanyamuneza ntangere kubona twahishikiye turi kumwe n'abo bose dufatanije urugamba rwo guteza imbere indero y'urwaruka, ari narwo Burundi bw'ejo rukaba n'inkingi y'iterambere rirama rizodushikana kuri iyo mbona kazoza. Twahisemo kuza guhimbariza ibi birori mu ntara ya Rumonge kugira ngo dutere intege intara, abajejwe intwaro, abajejwe indero, abigisha n'abanyeshure kugira mwongereze inguvu umwimbu nawo wiyongere muri iki gikorwa c'iteka co kurerera Burundi n'abarundi. Mu byaranguwe mu mwaka w'ishuri uheze, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yamenyesheje ko bongereje ibisata by'ubuhinga, amashuri arenga 100 afite ibisata bya biology na chimie n'amashure 11 yigisha mate na physique, akaba yararonkejwe ibikoresho bya laboratoire. Akavuga kandi ko n'abanyeshuri bakigwa mu ndaro bongerejwe. Muri uyu mwaka twaraye turangije, twarakoze ibishoboka byose kugira ngo ihangiro twihaye ryo kurwiza amashure y'ubuhinga n'ay'imyuga dushobore kurishikako. Ibisata by'ubuhinga n'imyuga byarongerejwe ku rugero rushimishije. Ivyo bigatuma n'igitigiri c'abanyeshure biga muri ivyo bisata vyiyongera. Kugira dushike kuri iryo hangiro, twarahinduye amashuri amwamwe atahora yigisha imyuga kugira ashobore gutanga inyigisho z'imyuga. Biciye mu mugambi twige neza, amashure arenga 100 yararonkejwe ibikoresho byo muri laboratoire ya biologie chimie, mu gihe ku mashure 28 afise igisata bita mate physique 11 yararonkejwe ibikoresho bya laboratoire ya physique. Mu mwaka uheze twari twihaye ihangiro ko abanyeshure baheje amashure yisumbuye batosubira kumara umwaka muhira barindiriye kuja muri kaminuza za leta, kandi nubwo bitari byoroshe twarabishitse. Mu ngendo twagize mu ntara zitandukanye, mwari mwadushikirije ko bwa buryo bwo gufungurira abana ku mashure ko budakwiye. Leta y'u Burundi yaciye ikubita inzu ibipfunsi irabuduza. N'uyu mwaka mbere tugiye gutangura ikaba kandi yasubiye kubuduza kugira urwaruka rwacu rwige rumerewe neza, na kare abarundi barayamaze ngo hakora mu nda. Kubera vyagaragaye ko amashure y'indaro ari kirumara mu gufasha gutanga indero n'inyigisho vy'akanovera, leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kurwiza abanyeshure
biga mu mashure y'uburaro. Nico gituma uyu mwaka w'ishure dutanguye abanyeshure baba mu ndaro twabongereje, hakaba hiyongereye abanyeshure bangana 5,000 biyongera ku gitigiri twahora twakira buri mwaka. François Habyarimana yamenyesheje ko mu migambi bafise bategekanya kubandanya bongereza amashure y'uburaro. Uyu munsi huguruwe ayandi mashure mashasha 2 y'uburaro. Ishuri ya mbere ni Lycée Technique Nyanza-Lac, iya kabiri ni École Technique Fratelli Tutti ziri mu ntara ya Makamba. Tuboneyeho kano karyo kugira ngo dukenguruke cyane, dukengurukira abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba, eka kandi dukengurukira n'abarongoye diocese katolika ya Bururi kuko badufashije kugira ngo ayo mashure ashobore kandi kugururwamwo uburaro. Tuboneye gutera akamo bamwe bashinga amashure asahiriza leta ko nabo boboneraho akarorero bagashiraho uburaro ku mashure bashinze. Erega burya kugira dutegure urwaruka rwacu si kubaha inyigisho z'ivyirwa gusa, ariko baranakeneye no kwigishwa kubana neza, kugira indereruntu canke kwitunganiriza ivyabo bonyene batabikorewe n'abavyeyi. Amashure y'uburaro ni kirumara kugira bashobore kubishikako, n'akarengo science sans conscience n'est que ruine de l'âme nk'uko François Rabelais yabivuze. Kugira dushobore gutanga inyigisho z'akanovera, abigisha bo mu mwaka wa 4 bose barakarihirije ubwenge, abigisha nabo bashika 3,000 bararonswa akazi mu mwaka uheze. Muri iyo ntumbero nyene yo kuduza akanovera k'inyigisho, abigisha bo mu mwaka wa 5 bose bariko barakarihirizwa ubwenge kuva mu ndwi iheze. Mu byo twimirije kurangura muri uyu mwaka dutanguye harimwo ukubandanya turwiza uburaro bw'abanyeshure. Nico gituma iri shure ririko riberako ibirori nk'uko nyakubahwa buramatari arongoye intara nziza ya Rumonge yabishikirije, dutegekanya kurishirako uburaro kugira ngo izi nyubakwa ziteye igomwe Fondation Al Maktoum yarayihaye leta y'u Burundi zishobore gufasha bishemeye urwaruka rwacu. Tuzobandanya turwiza ibikoresho mfasha nyigisho kugira dutange inyigisho z'akanovera. Twaranashizeho umugwi wo gusesangura inyigisho turiko turatanga, be nizo twahora dutanga, eka mbere nizitangwa mu bindi bihugu, kugira ngo tujane n'ibihe kandi twigishe ibishobora gusahiriza mu iterambere bizotuma dushika ku Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Tugiye kubandanya dusanura na cane amashure y'uburaro kuko menshi muri ayo arashaje. Yaciye amenyesha ko muri iyi ndwi ya mbere y'umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025 amashure y'uburaro 8 azohabwa n'imodoka ziyafasha mu bikorwa vya misi yose. Muri iyi ndwi nyene dutanguye umwaka w'ishure tuzotanga imodoka ku mashure 8 y'uburaro, kandi leta y'u Burundi yarategekanije muri uyu mwaka n'uburyo bwo kugura izindi 10 kugira n'ayandi mashure 10 azoca ashikirwa mu mwaka uza. Muri uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 hari imigambi 3 nyamukuru igiye gufasha guteza imbere bimwe biboneka igisata c'indero. Umugambi wa mbere nuwo twise mu rurimi rw'ikinyamazuru développement du capital humain,
ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose, ukaba ari umugambi w'imiliyoni 130 z'amadolari y'abanyamerika. Umugambi ugira kabiri ni umugambi witwa Iganeza Kibondo, umwe waserukiye ishirahamwe UNICEF yababwira, ukaba ari umugambi ufashwe mu mugongo na Partenariat Mondial pour l'Education, ukaba ufise ibahasha ni miliyoni 68 z'amadolari y'abanyamerika. Umugambi ugira gatatu ni umugambi Passage ufashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose, ukaba nawo ufise ibahasha y'imiliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika. Iyo migambi izokora mu kubaka no mu gusanura amashure, mu gukarihiriza ubwenge abigisha no mu kubaronsa ibikoresho mfashanyigisho, mu kugaburira abana bo mu mashure shingiro n'ibindi, mu ntumbero yo korohereza abigisha na cane cane bamwe bari bararungiswe mu zindi ntara kugira bafashe kuduza ikivi, bimwe twita redeploiement, abigisha bagiye mu zabukuru, abavuye mu kazi kumvo izi canke ziriya, mu kubasubiriza igice kizoba kigizwe n'abari barungitswe mu zindi ntara, ikindi gice naco kibe kigizwe n'abigisha bashasha, kugira ngo n'ubushomeri buri mu rwaruka bugabanuke. Ababikeneye bazobitumenyesha biciye ku muhora wa telefone, kuko vyaragaragaye ko igihe dusavye ko biyandikisha mu makomini wabo, benshi bagumye bidoga mu makomine ntavyo bababwiye canke ngo babanje kubasaba ibi canke biriya. Ariko rero Mugabe babafunga kiwani ntibace babanyonyeza ngo bagomba babafashe kuronka mutation, babanje kubarira utwanyu ku rwenge. Ico gikorwa kizorangurwa ataco umuntu arize gutanga, kandi biciye kuri iyo nimero gusa muzomenyeshwa mu misi mike iri imbere, uko hazoza haraboneka abavuye mu kazi dushaka gusubiriza. Ariko rero abo vyerekeye bamenye ko nubwo tuvuze ko bazosubizwa iwabo buke buke, bazoshirwa ku mashure asanzwe abakeneye. Ntibibaze ko ari ngombwa ngo baje mu bisagara canke ku mirwa mikuru y'intara canke y'amakomine. Umuntu akora akazi aho kari. François Habyarimana yarateye intege abasanzwe bafashanya na leta mu gisata c'indero, aha yarakeje nk'igihugu c'Ubushinwa caronkeje ubushikiranganje bw'indero amatona 500 y'umuceri agenewe amashure y'uburaro. Nguko mwavyumvise ntidutamba twirorera, ariko leta y'u Burundi irafise abakunzi bayisahiriza mu gisata c'indero, bayifata mu mugongo. Nagomba rero nkengurukire abo bose bafata mu mugongo leta y'u Burundi mu gisata c'indero bimwe vy'imva mutima, kuko umugenzi ni camara. Ngomba muri kano kanya nkengurukire vy'imva mutima ubuserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, kuko kiriko kiradufasha bimwe biboneka mu gusahiriza amashure na cane cane amashure y'uburaro. Mu nkundire tubakomere amashimesha. Nguko mwavyumvise igihugu c'Ubushinwa caduhaye agaseke k'umuceri w'amatoni 500 tuzosabikaniriza amashure yose afise uburaro, dufatiye ku gitigiri c'abanyeshure ishure ryose rizoba rifise. Mu gusozera ijambo ryiwe yahanuye abigisha kwitanga batiziganya muri uwo mwaka mu guteza imbere indero y'akanovera, acasaba abanyeshure nabo kwigana umwete ngo kuko aribo kazoza ku Burundi. Imbere yo kurangiza sinokwibagira gusubira gutera intege abigisha abarezi kugira bakore bitanga, kuko igisata c'indero
ni karahara mu ruganda ntibacure. Tubasabye koko baba bigisha ariko kandi baba abavyeyi, turwanirize hamwe bamwe bata umurongo mu kugoba izo baragiye canke kugurisha amanota, tubashengeze bitukishe aho gutukisha umwuga wo bwigisha n'abigisha bose. Muraba bandera gakura, murerere Uburundi mbere n'amakungu azoshikirwe. Uwaserukiye abafashanya na leta mu gisata c'indero asanzwe anaserukira UNICEF mu Burundi, France Begin, yarashimye utwigoro leta ishira mu gisata c'indero, aca yemera ko bazokomeza gushigikira igisata c'indero. Aha akaba yaciye atangaza ko muri uwo mwaka w'ishure abanyeshure bagera ku 2500 bazoronswa amakaye angana n'imiliyoni 3,600 kugira boroherwe, abigisha nabo 300 ngo bakazoronswa inyigisho zo guhangana n'ingwara y'ibihara biva ku nkende. Muri ivyo birori umushikiranganje indero n'ubushakashatsi yarashimiye abanyeshure bakoze neza kuruta abandi, yongera araronsa ibikoresho abanyeshure ba mikoro make. Ku muhingamo François Habyarimana yaciye atanguza igikorwa cyo kugaburira amashuri afise uburaro yangabire y'umuceri yari yatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Ishure ry'uburaro ryo mu Rumonge ryaronkejwe amatoni 7 n'ibiro 200, ishure ry'ubuhinga rya Nyanzarake rironswa amatoni 2 n'ibiro 400, ishure ry'akarorero ry'Imakamba rironka amatoni 6 n'ibiro 900, ishure ry'ubuhinga Frateri tuti ry'Imakamba rironka amatoni 2 n'ibiro 400. Ico gikorwa kikaba kibandanya no kuyandi mashure ari mu gihugu.